Nimekufanya nini? Na kugiziki. Mimi nimekaa zangu hapa. Na kueta subirati. Hautoke ndani uje uchumba jenga. Na kugiziki. Mureke muze mureka gushaka ibyaha abantu bitabariko. Bari. Ndakubari mu biki. Nimekukosea nini? Vraiment, njari kintu nzangira na babanyi nga. Nina matatizo na mtu hapa majirani na matatizo nao mimi. Kwa tufuta balaa ndugu yangu. Mbabari, ndagusabye mbabari nafuka. Kabukumwe. Kamuka makuru nabuka maboko. Ndagusabye mbabari reshe. Je, fucking done with. Nyamazo na unataka tunikamatie sasa. Na nguriri nduru mu matwi uzi ndi mu bintu by'abatinga. Ndabanye kwa fyako nakakamze kwa fyako. Kafiri. Astaghfirullah azim. Mbona unatema matatizo kichwani hapa? Unatema mambo ngapi mkichwa? Unataka kuleta stress. Haram. Kafirun. Kafiri wa maka. Ala sababu tufanya uharamu wote ni nani kama sio wewe wako? Si wewe ni kimeme cha kutumika na kukuri tukona. Maka tikisa kazi tukafanya. Afi. Mwana fama. Fama mbabari. Fama mbabari hapo. Tapiri amor no rukosa.
Gatama mbisa je nirenganya. Ndagufitiye ideni. Gatama waravyaye umva ndakubwira ikintu kimwe urukuranywa neza avuga ndakumva abana aha rero ngira ndaguhiteka sinje ndariguhaye ahubwo njewe nk'umurongozi wo ngaha muri White House shaka ndaguhiteka ndagutera iteka rimwe de gataraboneka rimwe uzokwa muvuga ati ebani njewe narahayiteka canke naratekewe namuze FAMBA iteka rigeretse kurindi ukoranywa neza cyatagura je ndiko ndakumva nigire ndafise akazi ndiko ndakora kwanza ikintu ca mbere utangura kumenya umenye ko ufise iteka rya mbere ryo kuba wahawe ikaze zo kuza gupanga muri White House n'abantu benshi bashaka kuza muri rupango n'abantu benshi bashaka kuba kwa muze FAMBA n'abantu benshi bashaka kuba mu rupango rwiza nk'uku rufise amateka ruzwi n'amategeko mu gihugu urupango rufise condition za mbere zibaho atanumwe azifise mu gihugu cyose n'u Burundi bwose hamwe n'isi yose mu Burundi urabizi wewe tuje ko kwijambo rero iteka ndashaka ndagwesirinde uno munsi rero ni nka chance ufise kuko mu rupango rwose rwa White House canke muri rupango rwose rumeze neza runonose rutafise andezorde nimwe urupango rukuja amategeko nabashe kubona ko ari wowe umukobwa no iryo teka ryo kuryamana najewe mu gitanda kimwe ryo kujamana najewe mu cyumba kimwe gufyonda nyene ubuze ukabandanya ama iryo teka ukazovuga ati naraguye n'umugabo nta nindero ufise nta musi numwe wawe mbe uroga kunananuka jewe ani ngiamane nawe kwanza ndaba mindukire umbone ndaba kwanza umpere ku maguru ushikane ku mutwe nta wewe sinzi no koga kuoga urananuka hama ngushaka wifuza ani mugiamane wewe nta nubwenge ufise kena rusa wewe bamukobwa umana kubwira ikintu kimwe ibintu wanse cyangwa igiteka wanse bizogusubira sawa ndakukiresha mukuru wanje kagatama ndagasage katumye hage agatamana agatama nyene muzura ugashe FAMBA namba barire je nkajya joganya sindamutinya gusa ndamwuba nivire mu toilette sange nakagakoni cyane aca ntangira atangure mukubise ahubwo namukubita niho yari kunyuba atangure ambone atangure afata agakoni akiri imbere atangure kunzunguruka kambuze kwigira ngo urumva ngo natewe iteka ngo abavyeyi biki bya bindi by'yenye ukabona kamaze kwibaburisha no kungira katanoga tukabura natwumve je kandi wowe kungira umutinya wewe je ntituzosubira no sinzosubira kukubwira ibintu by'wanje je FAMBA ndamuzi kwigica ambiza rero banzu reke kuncamwija mundazi ko ari ubwo bwiwawe ewe ngo abavyeyi bankunze ibigiri bikamaje mu menshi ngo turyamane uvuze ngo turyamane nawe aho nawe ko ararenza mugira iki nutwe turabaka ntituriha cyangwa n'uburenganzira dufite umva turi ibintu by'ibisanamu yateretse azatoratora umwe wese nshaka twananiwe kwimuka ubu nageze aho vuga ngo turyamane nakabariye nzunguruke umbone jewe yani niwo kuryamana wewe no koga
bikunanira kubera ko wageze iyo hose ntiwasaba imbabazi bikagaruka ndamusaba imbabazi kubera iki mbabarira kandi barambabarira ndamusaba imbabazi ukoresheje imvugo mbabarira amatwi yareka jewe kururya cyase nzogatinya je nakubwiye gusa ko ndakuba sindagatinya imana ikurinde guhura na famba we mutinye wewe jewe ujyanye ntacazongira kuko naje fisa ganga gakomeye burya famba tuko turavuga si famba nyene house cyanyene mutware boro ndagusabye wewe hakana umva ndakubwira simpakanye famba rero kandi famba yageze kure famba yageze kure hageze ko umva tujya tumubera abagore cyane niyo mpamvu yatubuye muri kino gipangu ashaka tumubera abagore none mugana isi yohe atandre burozi oya nta famba aya nakabwiye mpera kumano mushikane ku mutwe ndanazunguruka buhoro buhoro usanga n'iki giti yicayemo famba biragasha jena usanga naha jena usingikatinya gusa ndakubaha kuba aragatama mugayo bara ari umuntu adakuza ujya uramwuba ujya tuba twarajanye uramwuba hari genda mwubaha uramwubaha cyane mutarafa mugati ndamutinya basi ongera ko kumutinya ay kaye wewe narakubwiye wewe ubwoba bwiwa umutinya mwikujya jewe ndamaze guhura na famba aya je Camamare hey Yabuye Camamare ndamutse ente azindimwo nibiki babaye iryo ni ryabuye sina kubari kwa muzefamba ntagufite nataraba ntubona uracyatwenga ariko imana ikubona famba n'ukuri abajewe ujya ntacazongira nibi yongira iki none waramutse none Camamare wagize ikiro ni ryabuye shana ryabuye gutekera abantu gusa uheruka ngahanya hameze gute wana ntabyuzi urarushe none ngira kwa icahindutse ngani gege numva umubiri wose umenga bamubitaguye nakubonye ngene kuzunguruka aha muri rupangu mezo de blanche nibambara ibirato inde inde yewe wagiye wapfuye kuva ngaha amakondisiyo ari ngaha mukobwa ibirato sezera nanubwira twiho uraba ngira n'ibigato biri mukuza none uno mboho ndushe urishitwe n'ukungene wakumugira amakursi jewe nawe kajenga ntabyuzi je nakwiboneye amaso ye muyanda twese dusigaye tumutinya muze famba ingu yabone nawe ayo abandi babona none hahindutse je n'ubusenda byomba senda bisobanuye ugiye muri toilette cyambere ubanza kugenda kubuye ugatsira itaka ukagenda hose ibirato ho ikibagiwe ibirato ntiwambara muri urupangu wandusha kwisrenga kwambara ubuhotaro kugira gute wa mukobwa we ntunkwege muri urupangu rwa famba ushaka kunyiba ibikandabiri byanje ndabimenye ntunkwegere wewe mu mwanya no kubona upfiriye ngaha niyo ugize imana kuko naciye sohoka imibirato byanje ntuzi biri ngaha wa mukobwa agenda gahoro ushaka kunyiba ibirato byanje nindayo kwibirato je ndakubariye aho sindimwo
mva ko sha wa mukobwa wabwirwa wumve Joranzi ndaje duhanga sawa umva niruwe no kuranza n'imiyaga ngaha babarira nakubwira Muzeshe nyakubahwa nyakugira iteka mu gihugu nyene urupangu nje ndatesetse ndahangayitse ubu mugabo urandembeje ndagusabye imbabazi ndagufukamiye umbabarire ubu je nemeye gukora ikintu carico cose ushaka mbe intumwa yawe nk'intumwa ya Yesu ushaka mbe umucamanza mu rupangu mvuga amateka yawe muri White House yawe abantu bose bazoza ndababwira amateka yawe ndababwira ko umuntu mwiza ikintu cyose ukeneye nzogikora ku mategeko ijana ku ijana uko gishaka ariko je ufashe nkiki ndagusabye kandi ndagufukamiye nuko bidakunda yuko mfuka mbere tunda kukurya n'ukura ndagusabye imbabazi mushinga nta umwana w'Imana mugira neza ndagusabye imbabazi nzokugwa inyuma icyo ushaka cyose nzogikora ushaka n'abantu bose ndabakubita nzobakubita ndabahanura ikintu cyose ushaka bakore nzogikora ndababwira bagikora kandi je nzobategeka urabizi okay mwebwe nimuza mubona yuko muza mushaka kungurisha ibyaha nashaka gukora nimuza mubona yuko nje ndi umwana mwiza nkunda Imana nkakunda amajambere nkanka amacakubiri nkakunda abantu nkashaka kuba n'abantu neza ariko mwebwe amakondisiyo yiwanje kuyarengako iba ariko se rikomeye cyane ukuranyuma njewe kubera ko umuntu mangora amakosa ushaka ndagukiza wabonye yuko ubu yuwaye bwawe ufise ingaruka mbi kasi nzosubira ukazosubira ukazosubira nzobwira n'abandi ntibabikora ukazosubira umva ninasubiye uzompindura akayabu uzompindura impene uzompindura ingurube umpindura akabenzi umpindura ipanya umpindura umusare banye ikintu cyacu cyose uzoshaka kumpindura uzoca ugikora haguruka wakize mzee nagarutse gato simbiye mu nzu ubona nk'ibisikofi nagarutse gato